akaba atari uwundi n'uyu ndaberetse nibaza ko mumubona aho muzomubona hose mwaramutse papa Edera aranagayana yananyambara n'impuzu ubusa umupira wanje yambaye tetwa nije nakuvye siwe wambyaye ugomba kunyurira ku mutwe izi mpuzu uri kuravuga yabizo wambaye yabizi yambaye zose zaguzwe mu mafaranga yiwanje nukuvuga ngo impuzu ndaziha uwo nkeneye kwa zambara nukuvuga rero ngo aho nta jambo na rimwe numva ufise kubivugaho umena amatwi Kagakecuru n'akabandi wari unakwaje kazoya bakaguhana isumu yakajya gakecuru gasa n'akarozi none she nta kuntu basi wowe wogira ugafata nka telefone atamuntu umwe ari ngaha honzi kazobyibaraguza kagafata nk'amajwi gacumbisha be kugira ngo amenye ko ari we yaguturire kazova kakwicira mw'inzu. Oya Joyce mujya nta bintu byo kwicana bintarimo kuko twavuganye yuko reka twaricaye twanabivugana twavuganye yuko ari kubabazanya kuva ukambe gushika umva tugatunuzanya rwego rero ahubwo ikintu tugomba kwiga ngomba kwiga ikintu nzomukorera nanje sindiko ndatunura ariko sinapfuye nanje ngomba kwiga ikintu kizomubabaza ariko noneho kazima turi kumwe ndabizi ko atakintu kimwe nzohiganda kuburana mubashiri nyizera umubabaro wawe n'umubabaro wanje reka tukigeko umukecuru tumuha isomo aha yararengereye vraiment ariko akina ahubwo na equipe atazi kandi kindi naco Joyce hano ndakubariye muzoherahire ngo nacire no hasi mana uzumfashe ntuzocire hasi n'akabona gatoya ubu nimba ari ikintu cenzo bankeneye ngo ndakubwira umfashe tuzogifashanya nyene tugikore mwibanga tugakomesha mu bintu byo kuvuga ntazagire n'undi muntu wa gatatu avyumva atarice nawe mukazi karibu mwana waje nakoze wa mugenzi wawe niwe yakuza asha mwarase kuzohebana kweri kandi muri inshuti kuva kera hama wakoze kumushikana washaka kwigirira sawa mami yenza nk'abare turasubira mama kwiteho changana nawe tugende mu rero marezo shaka udugera hejuru uhategure neza hatagate urumva uhejeje ucuterura intebe uduganeyo kubera ku mugoroba turafise akabanza gato tuza gukora Ngamba bujari haje ni hanini cyane kandi mwimbiye n'amasaha yagiye nta kuntu wamagara kijya gihungu kikaza tukabusaya kwakora ikiye gihungu aho kandi we nabyo wamenye mabuja wa mukobwa umwe umwaza muzanana ngo ni inkumi mawe wegere ngo mwigezweho ngo ndende ngo umukobwa wo mu giti kumbe ni kigabo erega narenda bimenye no mu gitondo twahuriye aho yari yaho cyumisemo zijya mpuzu zabe yadwibitsemo kandi nkabibona amabuye kuko ari ukuntu cyasoba gihagaze nayibona kikadungereza jerengagira ati systeme numva modele y'abakobwa no nyibaza ko nawe mabuye ariko wigenze batingira
byashitse biba byashitse. Funga umunwa genda kubwira uwo munwa wawe nzo guca jewe. Murahumba. Bagiye. Mwari mugize ngo ndagiye. Ndaha. Ari ngo bari bayinangaritse ngango baceburira mwijoro ngo biyibe. Egosha. Ngira ndayicane. Ndabo muzitwarira. Mama. Nsimbi yawe nyene kwibotike. Nanye tuzoninyurana. Ababanyi b'ingeso. Kwanza we Katarina. Gata. Wenu wazanye umukozi yiba kuva umukozi wawe washitse ngaha nta mahoro twaronka uzorabe utamuciye ukuguru kuri parasera yanje ni gwanje nako ya nyina wabe nzokwereka ntaguciye ukuguru nzoguca ugutwi urabona iroko nyanga tuzikura yewe wanuze wasemawe umva na nyoko buja avyumve utumarira ibiyiko gusa. Ala ijana ndashyize ku kabateri bajyagiye amakara ashushe yaka nkashira amakara yaka kumbabura nkasanga ntayariko. Hospitali Polyclinique Teresia waje hageze niki kico tumuhahurumbira turafise ivyuma bigezweho nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu turirata scanner igezweho CMS Power Transdebale Radiographie numérique ECG na laboratoire igezweho ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize kaze muri Polyclinique Teresia tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Polyclinique Teresia iherereye he? Iherereye mu Gihosha Gikungurira haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Polyclinique Teresia turakwakirana ubwezi. Ibiharage byo byayamaze ibiharage biramara amakara kari mwe muba mwayibye yo urinda wiba amakara urahumba. Ndayicana ngiyi hama witwaye wapegewe urabona nabahinyuye akaraveri bariba namwe bakaraveri ndababwiza ukuri murabona namwebwe ndabasomera nimwe mu minsi yeze mwari mwazanye igisuma nuko cyagiye ntituzi ko kiye kitapfuye murabona iyo muva mugashaka kutuduga mu mutwe mu matongo twiyubakiye mu gisagara
nanjye ndarivuga nkaho umengo naryubatse mwe mubandanye ntapfuye jewe mwe mudopfa kandayicana murafite inara n'abarahiye kuri urupangu mutuhapfira peke gipe we nimba so wawe yakuraze kwiba aha urahumba hala bumbwa hanyuma ntugire ikibazo ubu ngiye kukwitaho kabisa gushika ukize nukuri niwakenera akantu ntuzoreke kumbarira icyo uzonsaba cyose nukuri ndi hafi yawe kugira ngo ukire usubire umere neza kugira tubandanye urugamba uri muzima kuko na kare sinoronka aho mbyurira bombe hadakize neza suko none turacumvikanye nkuko twama twumvikana ushaka ndakugirira agacyo umva wowe ufata agacyo Gasha ko ndakubaza ati wumva wofata agakiga mwana ndagutegurire ntunyishure mpore ntaca mpore kibondo no mu kanwa harashikire akintu ushobora gufata kwera ariko ntaca reka je nibwirize ndaba akantu no gukorera nk'umurwayi nari nibagiwe turafise surprise mu kanya hariho akantu duhava dukora mu kanya hejuru kabanza kandi kameze neza cyane Marizo. Karibu. Kumbe wali ngaha. None ko kutuguru. Jewe. None so ni imodoka ni wayo. Yo gwawe. Iyi. Umuduri. Mama ya. Zisore kasine nabimenye. Nukuruka Imana sinarimenye ngaha hata imodoka. Ubu rero ndavye neza cyangwa turavye neza muri no family. Baraho tutoshobora gura imodoka. Niyo twaguze. Ahubwo nuko mwari mwatebeje hamakana deje yajyanye n'abana ba Eric banyiyemirako bagufitiye iyo mburumburu ngo ni imodoka boss jijine narumi ubu rero ndatoka igasohoka nanje nkasohoka benda kubaza uyumvira gute ko twoshobora kubaka inzu ngiyi turabana tutogura imodoka ahubwo nyene ubu madame agiye kuronka je kuva ndongoye nakuze mu mutwe w'indi garaje nabonye ko gikenewe ari kugura imodoka kugira ngo akazi kacu kagende neza tuzosora ikibazo cyo gutwara ibintu mbere no hanze duzo ndayijana kurangura ibyashara kugira ko akazi kacu kagende neza boss we ntugire ikibazo ndabona ko imodoka igiye guteturira ibintu byinshi ngamo mujyango kandi nabikubwiye atuweza n'umugore mu rugo urabe ko n'umushato utabyomera Uzozigira isuku kayoza neza onje n'igisi zo kwama isuku iyi gusa mwe muraba muyubakire dushe nani je mudusanga nagiye muri dushe ndayoza amazi yo hejuru umupira kwa zirogesha n'umupira n'umupira sawa nta problem yi uzosanga igisa neza imisyo nona ko yirabura uzosanga yewe bo reka kumishisha amajambo gura twinjize ndani nga yashitse niyo cyayo jira ndakubya kudakumira ngabona aho kimodoka espace ubu umuryango wose
umva rero marezo iyi modoka misi yose zo kwa mesangisa gutya isa neza sava petit problème imodoka nzoyoza bosi nkuko nabikubwiye nakahirabura iyo isanga yeye gusa ikintu cyo mwumfasha ubona ko hageze ko ndayigaramika shaka rujya ruhungu ruzoze ruraza rumfashe tuyigaramike ndayoze munsi ne imodoka mu kuyoza bayinda kuyigaramika kugira bayoze munsi jewe narakubwiwe urafise akabazo basi ihagarara reka kumuhesha umutwe aha rero nuzonamenye ngene buzi imodoka ufise imyaka ingahe ntaco gusa amapine mwari kuyabika mu nzu kugira kuva ryari wabonye amapine y'imodoka bayakura kugira ngo bayabike mu nzu ni kubera narimvuze kubera ruguru twe twatereka ku inkono nashanje nje ndatereka k'amasorori aguma uri kijuju bana kijuju ngaho misi yose mu gitondo zose nsanga imodoka isa neza ibyo bindi byo kijuju byo birakura imyaka ufise irarengeye kuba uguma wigirisha ibintu nk'ibyo by'ikigugu ngo ntibobika amapine y'imodoka tweka inkorofa ni yonyine twabika ipine igenda bagiye turinze turonka ikinga ipine ry'ikinga ryabikwa mu cyumba iry'inyuma rikabikwa mu kindi cyumba ntibagibe iyi modoka mu kibusiga ngaho nibagiba nimuze mu mbaze cyose naje kumutamu gusa boss umenga iki kintu cyo kwirabamo cyo kwirabamo Ma. Hama rero ngaha mwese ndazi ko twicaye ngaha ariko hariho benshi batazi ikidukoranije hano. Nkawo muhungu wanje mukuru Abeli nawe Vete mushiki we ni mwe ba mbere mbanza kubwira abandi nabo bakumvira. No kuvuga ngo nukuri umunsi w'uno munsi n'umunsi w'ivyishimo nico gituma dukoranye ngaha Marezo. Nibaze ko utari kurigira bimwe wigira uri kuravyumva. Nkaza nawe uravyumva nibaze yuko mvuze ko na uwumvira hura uzurumviriza biriko biraba ko nawe birakuraba. Umunsi w'uno munsi n'ukuri n'umunsi w'ivyishimo. Uru rugo rwari rumaze igihe kinini niyumvira ingene vyogenda kugira natwe turonke déplacement nk'abandi bikansiga nkaba muri utu byashara bikantwara ariko umunsi w'uno munsi twaguze imodoka izodufasha mu mirimo yacu igatera imbere nkuko twahora tuyikora. Byahora bigenda neza undi mwanya bikagenda nabi kuko tutari dufise uburyo bukwiye, ariko ubu dufise imodoka, twaronse imodoka izodufasha. Abera akazaraja no mu bindi bihugu akarondera ibikoresho umuryango ugatera imbere. Nibaza ko aho twobanza tukahakomera amashi. Mama, urabona ukuntu wajya guntuma hari ahantu nkanda kuja gutega amabisi, aho rero ni sawa. Nego kabisa. Hama ikindi gikurikira naco je nashaka ndabereka umushitsi muri no rugo mushasha. Nashaka ko aba responsable kuko ntanga bitagira umutware. Urabona uru rugo twari tubayeho tutagira usanzwe inkingi y'irembo nta yari ihari. Nashaka rero ndabereka umuntu azoba responsable w'ibintu ku buryo mumubonye ivyo azoba arimwo byose muzomwubaha mukamwubahiriza. Nibaza ko ashobora gushika. Hama rero akaba atari uwundi n'uyu ndaberetse. Nibaza ko mumubona, aho muzomubona hose mwaramutse papa. Icubahiro cinshi mumwubahe mumwubahirize kuko niwagire agire abe inkingi y'urugo, niwagira abe responsable y'ibintu ngaha, no kuvuga ni wazoramutswa n'urugo. Ikindi naco
uzokumva bitamworoheye kumwita papa nta kibazo muramuhamagara tonto hama nukuri amahoro menshi dusome rero akanyobwa. Stop kandi umbabarire mu kukubahuka sinsuzuguye yuko uri umuvyeyi wanje ndakubaha nk'umuvyeyi wanje ariko ukoze ibintu bidashoboka sishobora kuvyihanganira jewe bigenda gute ufata agahungu nkaka canke nimba ari n'uruhungu uruzane muri runo rugo ngo rugira rube papa ngo tugubahe ngo umuvyeyi wacu niko tudusuzugura kubera papa atakiriho je ndi umwana w'umuhungu muri runo rugo kandi nije ntegerezwa kumenya ibintu vyo ngaha ntushobora guca ufata ngo papa adahari gucuza n'umuntu w'umuhungu wari wese utoraguye mu marabara ngo aje ngo tumwubahe ngo tugire iki ngo mumwite papa edera aranagayana yananyambara n'impuzu ubusa umupira wanje yambaye tetwa nije nakuvye si wambyaye ugomba kunyurira ku mutwe izi mpuzu uri kuravuga yabizo wambaye yabizi yambaye zose zaguzwe mu mafaranga yiwanje nukuvuga ngo impuzu ndaziha uwo nkeneye kwa zambara nukuvuga rero ngo aho nta jambo na rimwe numva ufise kubivugaho umena amatwi. Mama ndakwisabira ijambo vuga mwana ni ukuvuga ngo we na girlfriend mureke kuguma muhara ntabwo ari byiza ahubwo jewe icyo mbona ni uko twogira Kevin niwe wicaye ngaho papa Abel umubonye papa papa wawe nega byanyobeye nyene uyu muntu agira be papa wa nawe watwenze ibyo wavu basi twabandanije bagiye okay action texture Nuja. Mukwega umunwa. Muchomekere. Muchomekere ashabayo. Murabona gawe. Oya so. Ega igini cyo